ibintu bitari batabona ibi narakubwiye politike mbi gumyuku injyana ahantu ushobora kuvaho. Okay. Ugumye mu giturire no gusesagura amatungo y'igihugu yo kwikunda mu iki ushobora kuvaho. Ugumye ushinga amabanga abantu kuri politike badashoboye ushobora kuvaho. Ugumye w'instrumentalize ugwaruka muri politike gusa ushobora kuvaho. Aho naho ugenda ukandika ibitabo extraordinaire uvaho nabikubwiye ni bibine. Naho ufise ubutunzi kama ungana guti ibi bikimeze gutya. Wama mu njyana za politike ukama abategetsi bakabantu bikundira amaronko yabo gusa ngo biyubakire intirigi kubayishize nyuma. Ugaca gatatu ugaca mu gushinga amabanga asanga uri wirabira politike ntushinga umuntu abantu bekene n'icyo terambere kugwa nani. Ahana ugwaruka ugasurutana muri politike cyane cyane. Naho uzokwandika igitabo kimeze gute aho ntushobora kuvaho. Ushaka kugende wandike ati ifuza gushika izi nkingi zero utazikoreye ko ntaho ushobora gushika. Woro mu bituboshe binyene. Urabona barabona ko igihugu kiriko ibyo butunzi cyane kiriko kirasubira inyuma ku rugero rudasanzwe. Abatikebutse bose leta ngo yikebuke n'abarundi bikebuke mu guhimiriza iyo leta nyene kugira bamenye yuko n'umukuru w'igihugu amenye yuko ibintu bivugwa mu ari mu majambo gusa atakishobora guhinduka izi nkingi zine yego wazumise yazumvise uko uvuga muri kurikunda mugabo urabosha igihugu. Urumva rero injyana za politike problème za mahoro kibakumirwa basubira bagira gute ushaka kubyi biturire ninge n'abantu bagira gute ushaka kumwe n'abantu bashingwa amabanga naho sinzi naho kwandika ibitabo bimeze gutaho ntuna niwona rota. Be kuri Faustin Ndikumana imbona kazoza irashoboka cyane vision 2040 ingende igumye ko tumeze no musi ya ntiyoshoboka. None yo fatira ega n'ijyaterambere meje kubwira yo fatira he yo kunda dukoresheje iyi politiki hari yo kuri mibigori ni igisi politiki igisi politiki iyi politiki agricole ibigori nivyo byo kuzanira ampiyemeje tuzorima vyinshi dushore no mu makungu ushobora n'ugora binga oya umva urazi ko no kubora bimwe biriko birabora bibikwa nabi ngira mwamuna bisubye muja ku rubuga. Turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse n'abakunzi ibiganiro mwese dukora nkuko mubimenyereye kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique nkuko mubibona imbere ya kamera naho n'umutumire wacu uno munsi musanzwe mumenyereye mu biganiro bivuga ivy'ubutunzi ni Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Parsem. Turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse. Murakoze. Nkuko rero mubibona imbere ya kamera umutumire uno munsi ni Faustin Ndikumana mukaba mumenyereye mu biganiro by'ubutunzi uno munsi rero akaba arico kitugenza kugira ngo tuyage kuvyerekeye ubutunzi. Mbega Faustin Ndikumana ukorera ishira hamwe Parsem cyangwa ni unariyoboye uno munsi tuvugana wewe ugerageje kubona ubutunzi bw'u Burundi ugereranije n'ubundi butunzi bw'ayandi mahanga we urabubona buhagaze neza cyangwa buhagaze nabi? Werwa ubutunzi bitandukanye ko hariho ubutunzi hama tuba gifise mugabo ugasanga kumbe ntaco bapfuye kubusa kumbure we nabwo bayuko ari ubutunzi mugabo ugatura bati none byerekana ingene abantu babayeho bibona gute umva rero iby'ubutunzi nabwo birafise ibipimo barabira kuri rero urumva kugira umunyeshuri agiye ku ishuri kamubaza ngo wamenye cyangwa wawe kugira ngo namenye uzobyemera ariko aguhaye bilete karaba amanota mu by'ubutunzi rero turetse bwa butunzi kama ngo turafise ibiyaga turafise ubutare turafise imvura barari ibindi bipimo bakaraba
aho nyene tukiri ngaho duhere mu mwaka wa 2015 gushika uno munsi muri 2025 ni imyaka 10 haciye mbega kuva ico gihe nko muri 2015 gushika uno munsi mugerageje kuraba nka mwebwe mwizeye ivy'ubutunzi mubona ubutunzi bw'u Burundi bugenda bwiyongera canke bugenda busubira hasi bugenda busubira hasi kuko urumva harabaye n'ingorane igihugu gisubira inyuma gisubira inyuma twatera umwanya w'iterambere ibintu ariko birubakwa imigambi y'iterambere ariko iraja mu ngiro uburyo budashobora kuboneka nyine buca bwiyongera ko abantu bo ntibaretse kwiyongera abantu bariyongera mu 2015 no munsi bwaba urumva ubutunzi bw'ikiyongere bwabo bukenewe kandi urabona neza n'ingene abanyagihugu babayeho nta mafaranga y'agaciro ari bwabure gusa kuri urugero ibitoro ntibyari twabibure gusa kuri urugero ibintu nawe ugenda ukibonera urumva ibi byose amashyirahamwe usanga afise ingwara mu by'ubutunzi nka za Brazil n'ibindi ntabyo wabona ubu rero urabona ko byageze ku rugero rudasanzwe ibiciro biri mu vya mbere vyerekana ubutunzi ingene abanyagihugu babayeho none twanze kuronka ibiciro birenga 40% mu kuduga urumva rero nawe ucawumva amikoro y'abamuna ku Mariya yandi abantu bakubukene bwiyongereye cyane ahubwo butera bunyengetera gusumba aho nyene tukiri ngaho wavuze uti abantu bariyongera mugabo ubutunzi ntibwiyongere mbega kuri ivyo nyene bigenda gute ngo abantu biyongere ko tuza ahantu hari croissance y'abantu n'ubutunzi bwategerezwa kuyongera kuko plus abantu bavuka ku bwinshi abajene baba benshi ingufu zo gukora zikagwira cyane abantu baravuka mugabo bakagwira abantu baravuka bakagwira mugabo tuza guturaba ingene abantu n'abantu bavuka bafise ubuhe bumenyi bwo kugira bashobore kuba les partenaires du développement guteza imbere igihugu nk'igiteza imbere atatuvise mu mutwe gikwiye agushobora gusanga habo mwacitse abakonsomateri gusumba bafise ibyo bashaka gusaba kandi n'ingene bica bigenda si n'ubwenge gusa n'ingene igihugu kiba gitunganyije ibintu hariyo bimeze gute by'ure k'abantu bakore ibyangombwa bokenera kugira bateze imbere igihugu birahari amabarara ameze neza umuyaga nkuba ibiki ibere ntushobora kugwagwiriye urashobora kugwira ahubwo rugacika ikibazo rugacika ahubwo igacika ingorane aho nyene tukiri ngaho ku kibazo cerekeye ugwaruka uno munsi baravuga yuko igihugu gifise ugwaruka rwinshi cyategerezwa kuba ari cyo kinateye imbere kuko kiba gifise abantu benshi bo gukora abakiriya bajene muguno munsi mu Burundi baravuga yuko plus de 60% ari abantu baba mu 35 mugabo la majorité ugiye muri PAF usanga aribo bariko barasaba impapuro z'inzira baja mu bihugu duhana imbibe abafise amikoro yisumbuye nabo bakaja ku yindi migabane mbega ico kintu nta ngorane kizoheza kigateza kuri ku butunzi bw'igihugu kubona ugwaruka gufashije mu guteza igihugu imbere ruguma ruja hanze ugwaruka ruja hamwe kubera gwabuzisaganiriza isaganirizo no kuvuga ni byinshi mugabo bya bintu byo kurutunga n'ibiki bitera bigabanuka hanyuma leta nayo ntiyitunganije ku buryo ishyiraho ibyangombwa birutuma boroha naho bahera mu gukora ugwaruka baheza ruriga rondera ubuzi n'iki rubuze ubwo buzi bubuze ubukene bukiyongera tutangura gusanzara kubera kasaganirizo rufishe hanyuma rero urumva rero ibyo birashobora kugira ingaruka nyine kubera iyo politiki ibihari kuko je mbona ikinagoye nuko mu Burundi ugwaruka hakumenyereza kufasha mu byo tuma gwitunga singe no bita mu Kirundi barukoresha politike cyane barukoresha politike mu kuba baragwensimantariza muri politike bashira muri politike muri migambwe ni bakimengo umuntu yagiye muri zo migambwe ni kiri kintu abaye gikomeye amaroka tusanga rero ibindi bavyibagiye y'ukuri kurabona leta kujaye n'ugwaruka je politike ngenda yibona umengo mukabo ugwaruka bobona ati mwe mwinjiye umugambwe kuvuga umengo nivyo bintu bikomeye bihari aho nabo tusanga n'ubuzi leta nabwo ibigifise yubaha
aho nyene none tukiri ngaho ni iyihe politike leta yoshira mizana application kugira ngo ugwaruka ntirusubire kuja hanze y'igihugu ahubwo rukorera ngaho mizana application bwa mbere indero education ugwaruka hamuze mw'indero byose yabipfuye education ko icyo yita education haro formation scientifique ubu ibyuronka by'ubumenyi ni mu gutezwa kwiga sibyo kandi ukabyiga neza hanyuma hakasaba na formation morale y'umuntu bare y'ubuntu ushaka ubusuma ibyoroshe iki ibyo rero bigi hamwe n'ifita education ugwaruka ro education yarabaye ugasanga mu mutwe nta ntibakwije ibyo kwiga ugasanga moralite yasubiye inyuma umuje nakura ashaka gutunga n'ingoga yiba subiragira gutunga bari mbona ariko barabikora akabura reference bagace bagira rero yuko gaca basanga facilité bakuru babo bagize siyo be barose ibyo kwinjira amabanga ya leta bagira iki kera byari byoroshe abantu bari bakibakibure ntibigikunda hanyuma rero gatusanga ugwaruka rero ubuze isaganirizo aho nyene tukiri ngaho kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu umukuru w'igihugu yamara avuga yuko ubutare bw'u Burundi atabice vyinshi bwinjiza cyangwa ngo bukontribue mu iterambere ry'igihugu ivyo navyo nkamwe abantu bize ivy'ubutunzi mu vyakira gute canke mu bivuga kwiki ndadaye ariko ndabikurikirana ndabibona biye n'isoni kuko ubutare bucabuja mu bito butunzi kama batwanya bango turambaye kirezi ntumenya kocera ubutunzi kama office rero ukabukoresha nabi bibiri mutwana gwagwaruka ruca rutanye mu gihugu nubwo ubwo butare bugumye mu migwi mu minwe y'abantu bakeye ibintu bituma ubutare budateza imbere ibihugu rero bwa mbere ni ukudakorera mu muco magana transparence cyane cyo kiranga ubutare mu Burundi ayo makontra ingene asinywa ingene akora ibintu nta muco nta mahanwa nta ibintu byose cyane kira kabiri nico bita collision Polizo no kuvuga usanga abategetsi nyene barakwiye gukingira izo nyungu zuva mu butare bariko babikorana n'abagwiza tuwe ukuvuga ngo cooperative ni yanaka mugabo irimo general na cooperative yitwa uku irimo na batusanga rero ahubwo bagiye hamwe kugira za nyungu z'igihugu bizikiriwa nko navuga ubutare bwa mu gihugu abene ama cooperative iyo bibaye ama shiramwe mva makungu baca baza bakondera abategeza ati ujya ngo di konti imeze gutya turabahaya naya mwamudufashije baca yukwanuka zumva rero wati twe tuzotanga hanyuma bajya bategeza tubaha ibi nibi usanga rero ubutare buko buhera mu migwi mu kabwi k'abantu naya mashiramwe yaja kubucukura hamwe usanga rero twebwe ntitwanitayeho no gushira abantu bize by'ubutare ubuhinga bukwiye kwanza kugwexploita yosurindira abantu hanze uricaye dufise ikirezi ngageze kubucukura urondera abahantu bashaje turaje rero reka tukwereke urumva rero ubona ko umukuru w'ame yidonga amakonti hari ngo basanze ngo atasinwe ngo ku nyungu z'igihugu none yasinwe n'abandi ngo bayasinye nyene none birarembeje igihugu none leta niyihe politike yoshiraho kugira ngo ubwo butare bushobore gusahiriza ubutunzi bw'igihugu kwikuramo bwayo maronko y'ubutunzi ibyo batabihagaritse ntibyokunda batabyikuyemo bonyene ati biradukorera igihugu iyo volonté politique yo hejuru iyo rero umukuru yaba ayishizemwe agateshiramwe n'abandi hakamategeko agira gute uwo muco kabantu kaboneka transparence abavuze kuko haro nk'ibigo bikunda gufasha ibihugu bidataratera imbere muri transparence kugira amategeko meza n'ibiki mbwa twarabyete mwegera ico kigo ugasanga birabagoye kitwa ITIE initiative de transparence des industries extractives rero gifasha igihugu mbwa ugasanga ino turakwega amaguru kukijamwo kuri za nyungu z'abantu nyene bakeye ugasanga ubutare rero ko buja mu kabuta abantu hanyuma ikindi naco nuko tusanga n'ibyo kuvuga abantu batunga umurengera cyane badashobora gusigura ibintu byavuye aha mu bundi urabona n'ibintu bisanzwe umva nahazo bari nka colonel ukazibona bibatsi etaje bibi cyangwa n'ibiki adashobora gusigura ibintu bisanzwe urumva
hari abantu batunga demezirema kuko umuntu ava ndafise inzu imwe nibyo bisanzwe inzu imwe ya canke ya kabiri bisanzwe bwa hari abantu ubona ko ariko baraja mu bintu yego birenze kandi ukabona ati no kubisigura byo mugora rero njye urako ko turavuga ati biba bikwiye wigere umutima utarahinduka aho amategeko arategurwa twateguye amaroko amakode mini yaguma ategurwa politike minire tugatanga ibyiyumviro inzego zikajaho ngo za OBM zikajaho kubera bamwe bafise urupfunguruzo hejuru batabiye kuyi kandi rero bashiraho n'izo nzego cavyana abantu bose bacabivuma gaca babihe uzotanga rero ugiye kuraba nk'umuntu akomeye wamubaza ati washaka nge ndaza bashikiranganje mu myaka yahera mwashobora kuganira muti none nk'ikonti imeze gute mwabigize gute ati akasabya ati mu myaka yahera ati iyo konti kure yimbaza ati niyo yasinyiwe jewe ntaho nzi yego ati nagiye mbona niyo yateguriwe ntaho nzi bacomba yuko ari ibintu biri mu minwe y'abantu kandi rero si mu Burundi gusuraza naha muri Kongo ubutare ko bwuzuye abo bugatera ibibazo bugatera n'ingwano kandi twita ngo ni bwo guteza imbere ico gihugu rero n'ingwara utayivuje ubutare nta terambere buzotuzanira aho nyene Faustin Ndikumana mu Burundi dusanzwe dufise ibintu bitari bikeye vyankenerwa biriko biragorana harimo amafaranga y'agaciro hakabamwo igitoro isukari n'ibindi bimwe bimwe nk'imiti ivyo bintu nkawe umuntu yize ivy'ubutunzi urabona imvo yo kubura kw'ivyo bintu iva kuki nubuhe muti wotogwa kugira ngo ivyo bintu bive mu nzi ivyo byose biva hanze ese amafaranga y'agaciro yo kubigura izo matière première zo kwimbura ibintu ivyo bitoro kugira ugikure hanze zoro barene nko muhira udafise amahera ya rasiyo abana baricwa n'inzara ko imeze none eske burya none burya Uburundi bwabuze amahera y'agaciro buyavano nyine ko arawenyereye kuva mu nzahabu n'ikawa kabina nina gufuka no yandi bocyakura ayaye nawe yari mu by'imfashanyo ibyo gufasha n'ibindi bihugu navyo urazi ko byasubiye inyuma kubera ingorane igihugu cagiyemwo ingene na bamwe mu barongora igihugu babyifatamo uko ibyo kumenya ati abaguza atunga biriza amahera aze igihugu canje bagihurumbire agifasha bashobore kuza sako atubaje ya politike nziza nyine yo korohereza amategeko kurwanya ibiturire n'iki utarabikora rero baguha umugongo bakigira ahandi ko nacuma muvuriye kati twe turigiriye ahandi were ugacugera ukongira ushore bwa butare bwawe bikanka yakaba yawe bikanka gacoro nk'icari yikize none nk'igitoro mu Burundi bikenerwa ku kwezi ni 25 million d'olitre 25 million d'olitre ku kwezi ico ri gike cyane bavindi bihugu bikena nk'imiliyoni ijana na 50 amajana 2 y'igitoro ku kwezi ni gike cyane babikanga ko zinjira mugaje hari ikintu kimwe ntatahura mbega eske ko benshi baguma bavuga nta madovize ahari ariko tukaba tubona nk'ugiye mu bubare bukomakomeye uhasanga inzoga zinja bukajya mivinyo kandi ijya ntigugwa amarundi kugwa ayo madovize ibiduga bikazakaze bikaguma vyinjira navyo ne bikuzwa bayintuze amadovize igituba ababuze nyene nuko abayarondera baja kwiyaranja iyari ugiye kwiyaranja iyari usanga zimvye ukorera zimba niko ikintu kizoyagurika kizoza kizimba bwama yinjira yo yumva abamake bwaba arinjira n'abantu baza kora mu gutemberera Burundi n'ibiki nico tugomba haramamara y'amasoko abiri isoko ya leta muri berbe n'isoko ya marché noir muga kuyubona rero hari deséquilibre nuka Kenya umbu yabuze kuri marché officiel kuja muri marché noir kasaza kwabomanira ari benshi nayo igacarizimbwa sino haje yaba bishoboka na berbe yogira yasoka ku isoko bigabano none i politique leta yoshiraho kugira ngo ivyo vyose ivy'ibibazo bihanze abarundi bishobore gutorerwa inyishu kuri ivyo vy'iburagi vyankenerwa n'inkiri oya inyishu direct nuko ivyo biboneka zayo madovize n'ibikiyo n'inyishu direct mwe ugira biboneke byose ni iki ni kwa gutunganya igihugu ro neza kandi abantu bakaza baramenya
ingene ibintu bitera ibindi ingene kimwe ari cause y'ikindi bona nk'abarundi ntashobora kumenya yuko instabilité politique itujana muri ibi byuko injyane za politique ngo ntizihera ibi biri mu bizana ibi iby'intwari bereye kwikunda kuya gute kugibiture no kunyuza ibyo bitujana muri ibi kutagira abantu kudatsura hakaza abantu babikwiye bishoboye biyumvira batanga ibyiyumvira afise ubumenyi bazura bahoravye politique biri mu bidushikana muri ibi okay urabona nivyo vyuzuye ngaha umaze rero kuba ubutunzi kamufise wabusesaguye umbe ntacu bwakumariye ya ntwari bere yo kugera neza yakunaniye uburyo uciye ububura intwari bereye ku gihugu niho nyari no mu muryango ashobora kugira tuti uri serugukirwa kuraboregwa usesagura erega umuryango urasubira inyuma igihugu nuko muveze stili iki gihugu cyane urumva none nibi rero nivyo byose tukibuze amyari za politique nikoye zicibura ugasanga abarundi barabana y'ingwe bamwe bari hanze impunzi abandi bari mu gihugu ugasanga igihugu bamwe bariko baragwanya nabasubira ingufu zigaherera kwa matuko turashihana ama wa muntu ari hanze atikira igihugu wakwe nta kigenda ibyo rero bikasubiza nabo kuzaniye imitaye canke boza kugira uko igenda ariko ndabesha ntagira umuntu yitega ko Burundi buzotera imbere n'aya mafaranga y'amarundi dufise ngaha amafaranga y'agaciro adashoboye kuboneka ntagira umurundi yiyumvira ngo ararota hari bitangaza bizoba ubu reserve de change iri kuri 0,6 mois d'importation kuva yuko 0,6 mois 0 igice cy'ukwezi indwi zibiri indwi zibiri importation muri dufise nayo redi indwi tuko turagura hanze kandi hateza kwa mezi ane o mu 5 umba rero iyo bari kubaravuga umurundi wese avyikuremo umba ndabarabe nyene abarundi bamwe bamwe canke sinzi ko ari guhendwa bakiyumvira ibindi nivyo ntibishoboka naho uraba barakora amarundi muri beri bakongera umushahara bagasubira bishoboka n'agaciro kitavuye nasa ntibizokunda aho nyene tukiri ngaho tukivuga ku by'ubutunzi mbega uno munsi turi ngaha turabona yuko 2025 hagira haba amatora 2027 hazoba yandi 2030 habara yandi 2030 cyangwa 2035 hasubira yandi donc no kuvuga dandeza ubye dans 3 ans uburundi buzaba buri mu bihe vy'amatora ivyo bintu nta kintu bizohungabanya ku butunzi bw'u Burundi nuwabizanye je sinubagwa n'amaramaje abandi begeranya amatora kaja hamwe ya ntatwara uburyo bwinshi rata tukabara tuyasanzaza kumbure ababikora sinzi nyungu bagira bizane mugo maze kubona amatora batandukanye ngo mu 2050 amatora 2020 amatora nayo batandukanye ugasanga nta na difference hari ngo nayo abashinga amateka nahane ngo nayo mukuru w'igihugu mugasanga nayo abashinga amateka umengo nayo mukuru w'igihugu byose birasa ito amatora bijaseni nkuba hari amatora ni 70 miliyari 70 miliyari mwayo y'umushinga amateka gusa oya ndavuze ya seni igitegura amatora bije bije ikoresha pala oya ikoresha kubera hari amatora kubera hari amatora bani habana yandi izo miliyoni 20 miliyaridi 20 zisohoka 70 miliyari ori yabera rimwe yabasohokeye imwe okay uburagana ama service ya leta imigambi iterambere kirako yaho rikogwa urabaza abakozi ati biko bitakozwe ngo wacha kugira ngo amatora ngo priority amatora priority amatora hama twevunga na no mwaka kurikira priority amatora umba hari kibazo muri igihugu cyo kumenya ico twoshira imbere gusumba ikindi yakamaro gusumba ikindi mbura harabona yuko iby'amatora ibyo bifitiye akamaro kwera babiko babiniganye namwe ibibanza bironkera ibyo baronka iby'amatora ko nyine ragenda biko biragenda urabona neza yuko kudusha dusira mu yandi imyaka ibiri umba ayazohera haba muri 2026 ngo ndimusora mutangwe mu ngene muja kwiyandikisha muza kusubira kugira gute bandike ko abantu baguma biyongera urumva haraza bakuze imyaka 18 abana badatora ubumuga muri 2018 ya muri 2027 baza bakwije imyaka
ubona abasosora ngo natwe ngo twiyandikishe tugire kumva n'ibintu rero uri kuraraba urabona yuko habuze uko n'ivy'amavision ugumva na vision yanditse bya bindi byangombwa ntuburi kurabishiraho iyo bizicike usanga tubanye nk'ikintu cy'igitabo canditsaho oro ibyo bitatu muri politiki hatabaye aseni intware berenga iboneke hanyuma haba abantu babishoboye mu buzi bashobora gutunganya ibintu yahonye kwa mvuze abantu babishoboye nuko yuko yandero bimeze neza biga bakugera haba n'agaciro ahandi ho ibindi byose aho nyene tugerageje kugaruka kuri ivyo dusa n'abariko barasozera ikiyago cacu mbega Faustin Ndikumana uno musi urubuga rwa politike ku bantu bari mu myamamazo we nk'umuntu ajejwe ivy'ubutunzi urubona gute urubuga rwa politike mu bantu bariko bariyamamaza ubona hariho dufate tuvuge ubungane canke basi ukungana mu byo kwiyamamaza ibyo by'amatora amavuga ko byinshi ne mu kiganiro narabigize urabona uwo mengo ni kampanye y'umugambi muri ku rubuga shika hose yini migambi urabona ko harimo ibibazo bari uburyo canke ngenigize hanyuma ikindi naco nuko mu matora y'ibihumbi na mirongo ibiri warabona nk'imigambwe ibiri yari ikomeye wabona ati demokarasi ikira banime umugambo nawe nimba waragize ibibazo bava ngo nibyo witeye abandi ngo ni leta yabigiye ngo byose mugabo ni kibazo ariko kubona umengo n'umugamwe uri kuragira ubona demokarasi itako yasubiye inyuma kandi burya kwitwara umugamwe wumva iguha ubyita inguvu mugabo iguha na faiblesse udafise urugukebura abantu bagaca bijajara n'ibyacu twarakwije twarashitse twarikomeje nta wundi atuvugisha ibyo nabyo bigena bikica igihugu kandi uzanga byose bifashe nka gwabo ngo ntaginduka wacimira ngo ni inguvu baronse kumena ni faiblesse urumva rero nico gituma harageze aho nyene baraba nabo bakavuga ati amashi ukurabona uravye kuva mu 2005 gushika mu 2025 tuko turategura amatora amatora none mu buzima bw'abarundi akahindura iterambere ko riza gute abantu bakirimbura niho bogira nayo nyene bavuga ati duhinduke yego president arabivuga mugabo bitagiye mu ngiro nta bizoshoboka mbe kuri Faustin Ndikumana imbona kazoza irashoboka cyane vision 2040 ingende igumye uko tumeze no musi yantiyoshoboka none yofatira ega n'iryaterambere meje kubwira yofatira he yo kunda dukoresheje iyi politiki hari yo kuri mibigori ni igisi politiki igisi politiki ni politiki agricole ibigori nivyo byo kuzanira ampiyeme tuzorima vyinshi dushore no mu makungu tanga ushore n'ugora binga oya umba urazi ko no kubora bimwe biriko birabora bibikwa nabi ngira mwamuna bisubije muja ku rubuga nibaza yuko ari kibazo aho nyene akabazo kanyuma dusa n'abarangiza ikiyago cacu uno munsi rero kugira uburundi bwikure mu mitego yose burimo idindiza iterambere ry'igihugu wowe nk'umuntu w'umwe expert mu by'ubutunzi guverinoma ikwiye gukora iki yanayihubwiye nibi bintu bitari batabona ibi narakubwiye politike mbi gumyuku injyana ahantu ushobora kuvaho okay ugumye mu giturire no gusesabura amatungo y'igihugu yo kwikunda mu iki ushobora kuvaho ugumye ushinga amabanga abantu kuri politike badashoboye ushobora kuvaho ugumye w'instrumentalize ugwaruka muri politike gusa ushobora kuvaho aho naho ugenda ukandika ibitabo extraordinaire uvaho nabikubwiye nibi bine naho ufise ubutunzi kama ungana guti ibi bikimeze gutya wama mu njyana za politike ukama abategetsi bakabantu bikundira amaronko yabo gusa ngo biyubakire ntuzi intrigi kubayishize inyuma ugaca hakitagata mu gushinga amabanga ugasanga uri wirabira politiki ntushinga umuntu abantu bekene n'icyo terambere kugwa nande ahana ugwaruka ugasubirana muri politike cyane naho uzokwandika igitabo kimeze gute aho ntushobora kuvaho ushaka kugende wandike ati ifuza gushika izi nkingi zero utazikoreye ko
naho ushobora gushika woro mu bituboshe inyene Faustin Ndikumana akajambo kanyuma rero wobwira bariko baradukurikirana cane cane ku barundi kuvyerekeye ivy'ubutunzi bw'igihugu ni nkaka ko abantu banatubirana barana ku gihugu kiriko kira ivy'ubutunzi kiriko kirasubira inyuma ku rugero rudasanzwe batikebutse bose leta ngo yikebuke n'abarundi bikebuke mu guhimiriza iyo leta nyene kugira bamenye yuko n'umukuru w'igihugu amenye yuko ibintu bivugwa ari mu majambo gusa atakishobora guhinduka izi nkingi zine yego wazumise yazumise uko uvuga muri kurikunda mugabo urabosha igihugu urumva rero injyana za politike problème z'amahoro kibakumirwa basubira bagira gute ushaka kubyo biturire n'ingene abantu bagira gute bafisha kumwe n'abantu bashingwa amabanga naho sinzi naho kwandika ibitabo bimeze gutaho ntuna niwona rota Faustin Ndikumana turagushimiye kubona washoboye kwitaba kano kamo kacu tunizera yuko no hanyuma dusubiye kugukenera tuzokuronka bakunzi ba Télé de la Richesse ni ya tele yanyu bashikiriza ibiganiro bivuga ku vy'ubutunzi umutumire uno musi yari Faustin Ndikumana arongo ishiramwe Parseme nanje nariko ndabashikiriza kino kiganiro nariko ndaremesha kino kiyago ni Blaise journaliste international emblématique stay tuned kuri tele yanyu ni Télé de la Richesse mwibuka kugira subscribe canke s'abonner no kugira share murakoze